murimyi wahurira ibigori ngiyi imashini ije ku bwanyu. Iyi mashini kizogukorera nuko itonora intete ikazishira ukwazo ibitiritiri gaterera hariya kandi mu kanya gato. Ikirenze kuri ibyo nuko ari imashini izimbutse mu kuyigura kuko n'amafaranga miliyoni nukwira mu kuyigura. Uyikeneye twakure kuri 61 32 ubusa 8 ubusa 6 cyangi twandikire kuri nimero ya WhatsApp naho nyine udusangaho. Ahandi ushobora kudusanga byoroshe ni kuri wezi3 akaburungu nitunda akaburungu kome. Murimyi hamwe n'iyi mashini ikorera akazi kawe mu mwanya muto cyane. Yes, bakunzi ba IHURIRO TV muze gutemeze fresh jemeze bombo sana mize kuru kabisa. Ni harisera kino musesa ni passe partout ni twisondeka. Uno musi rero ndafitiye bishashe meze gute mu mazimisi ndetse n'imyaka mubona ibintu bicana ko kumbuga ngurukana bumenyi kijajaro patisserie beshi bakiyumvira kijaja ahantu hose ubonye kijajaro patisserie amagato ibintu nk'ivyo wonye je nanje nk'umusesanguzi naciye nkora ibishoboka byose kugira ngo ndamurondere ndamuzane nga kuri micro za IHURIRO TV kugira ngo dushobore kuyaga ibintu bitandukanye atubwire n'ibintu byinshi tutazi kuri we. Ni kijajaro patisserie muramuzi cyane kuri byinshi bitandukanye kandi muramutse ndamuhe n'ikaze kuri TV za IHURIRO TV kugira ngo ibintu bigende fresh. Kijaja gute? Na mahoro. Umeze neza boss? Tumeze bien sana. Na mahoro namwe. Fresh ndashima Imana kabisa. Ndamukiriza abakunzi ba IHURIRO TV. IHURIRO TV salama. Ego ni kijajaro patisserie natewe iteka n'aba babosi kutugendera hano mu biro vyacu. Ego kijaja urasa n'amafaranga ugerageje kuraba jewe kuno narinda kwibaza wamenga uruno runini gumutama uregeje kumva kuntu bakuvuga mugabo sanzwe uri umujene nyene none abatama gute abatama aribo tusanga mu maproje nkaya. Iki ni gihe cyacu abajene guhaguruka kubera dukore inspiration nyinshi tuzikura ku bavyeyi bacu abakuru b'igihugu. Urumva baraduhimiriza twebwe abajene gukora nibigira bahimiriza ngo abatama gukora na cyane kugwaruka ari twe Burundi bweje. Ya kijaja abantu benshi barakunze kubona ku mbuga zitandukanye amagato cyane ntara kubaza neza ubucuti mufitaniye n'abamemere. Ndashaka kubanza tubwire kijaja neza uwari we kumuntu adatahura neza yamabibona ku mbuga ngurukana bumenyi amenye kijaja n'uyu akora iki bihagaze. Kijaja amazina yanje nitwa Kijaja, amazina nahawe n'akazi n'ubucuti bw'abantu benshi ni Kijaja. Akazi nako ni le pâtissier, niyo akazi niyo zina bamaye. Hama amazina nahawe n'abavyeyi ni Bizimana Jean Jacques. Rero ku bw'izo mpamvu nsanzwe ndumu pâtissier nkora muri pâtisserie pour mu ma pâtisserie nibisigura gato ariko ndacakorera mu magato bivanye sinzi nuko imitahe yoba ikiri mikenya ndibaza ariko ufise indoto wamushika kora. Rero ni wo kijaja n'umujene yitahuye n'umujene afise indoto zo gushika kure n'umujene adashaka kubona abandi bajene bakiryamye oya ashaka kubona abajene bahaguruka. Donc n'umuntu kwanza agendera cyane no mu ma project yiwe niyashira imbere cyane. Tukiraho nyine kijaja n'umujene yitahuye yagerageje gukora kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Kijaja je ndashaka kumenya inguvu biguha iyo ubonye abantu bose bariko baramamaza ko wewe ari we wa mbere ukora gatozi gyosha no mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu. None bibaza bababesha ni bababesha ariko ndashaka kumenya inguvu we biguha kuko ni benshi mama bakoze ibintu mugabo gasabara bagayiranga ibi nibi mugabo ugashimwa na bose kaka. Baba na miti ntaki nuko nawe iziriye none wahashitse. Je namaze kuzijya kawaida. Gute wowe bibujumbura ukabutaragigato ukacuvuga kuri umunyabujumbura. Gatazama twatwakanishije abigeme bacu agize anniversaire n'umuzane kwa kijaja kumugurira gato aca yirondera undi boyfriend. Yego none ko atagara mu bofise yaro zodusambuza na maka ariko nizizimbye cyane.
oya kuva kuri kubera kuri 20000 baraguha gato nziza cyane kandi mugakwigwa neza. Twebwe igitandukanye nuko ushobora kugura ya makenya bivuye n'abantu hirya ntushobora kugura vyinshi bikaza guseseka. Bon igituma bima ingufu cyane kubona abantu banyamamaza kandi igituma banyamamaza suko ndabahemba cyane n'umutima wo kubona ati ibi bintu nitwaye tuvyiteze ku mujene nk'uyu, ibi bintu twari tuvyiteze ku bantu nk'aba, reka tubapucinge baduge cyane, nibo ba boss banje. Urumva plus banyamamaza niko plus shobora kuronka nako kavemi. Tukiraho nyene kijanye no kuvuga yuko utabahemba, ndashaka kumenya ubucuti mufitaniye n'abamemera ko novuga no kwemeza ijana kwijana ko abafashe bose wafashe neza. Kijaja n'abamemera bo ngaha mu Burundi bafitaniye ubucuti nyabaki. Kijaja n'abamemera bajya abantu bari terrible sana, bajya abantu ni nka kujya no hamagara satbi canke fiso aba generale nkabo kuza kunyamamariza, ni nka kujya no hamagara ba mutima. Rero abamemere ni bamwe mu bantu bashobora kwamamaza umuntu agashika kure bakamuterera ku kindi kintu, peu importe uko babikora, ariko je te dis franchement yuko bakurikiranwa. Rero nararavye ndondera abastari, oya ndondere bande, reka ndumva inspiration iranjemo rondera aba bantu. Ndashaka gushimira uwitwa Enoke nawe ne basanzwe bakorana n'abamemere, nawe yanoje umutwe buryo duhaye akazi turashaka kugushikira kure. Ndavuga shuwa ndi ego ndavuga mu ikoranye rero muzoze munyereke ico mumaze, burya banyeretse indwi mo nace mvuga ati ahubwo rero ndaba blose ati ndabafashe mwese, ndabafashe, ariko sikuvuga ko imbere y'abamemere ko je ntakora. Warakora ibi bintu tubifitiye uburambe, bamemere na n'umwaka urahera, urumva akazi ufise meme 5 ugakora watanguye hasi. Abamemere gusa bararidugije kandi baragisibije Bujumbura hose. Kandi urabona ko hari ikintu ciyongereho kinini kuva batanga kugirira publicity. Umbereza ndakubwira pana kinini n'amahanga. Oya bajya abantu je no himiriza abagwiza tunga bose canke abajene bose bariko baratanga ubuzi kuvyerekeye marketing. Oya bo kwikora ko abamemere tujya tumemese ngo utari gato yo kwa kijaja wumva umeze neza. Fise umukunzi wanje afisa anniversaire le 20 agize uma indwi yose agize misa posting atujya tumemese tuvuga ibintu byo kwa kijaja. Naciye ngira atashe ibintu nibiki reka ndamurondere kijaja je numvirize. Oya none uyibaza ngo ndakurekura ugende itwaye ngene ndayitwaye oya baka ngene ndayimushira. Igato zo kwa kijaja zituma umuntu agira sante nziza, iri foko namwe bwa papa muri ko muradukurikirana, iri foko mubazana, mutabazanye mwebwe bazobazana kandi muzosanga muri ko murakonsoma mwebwe nyene. Uraze ikintu ca mbere ngo mashake kwanza kajya ka sloga kawe ndagakeneye ndakaza ariko nshaka ukavuge la cérémonie ça ibintu nki ukavuge mu Kirundi. Oya kavuge mu Gifaransa kujyanye ne kandi ini cérémonie sangato comme une meeting cyane gose, bisigura yuko iryo ni jambo rinini cyane bisigura yuko akantu kariko kose wokora kitwa wowe ubona ko ari fete atagato kwanza turavugamo igato tukaca tubandanya igato yo kwa kijaja. Ni nkuko wowe uri kurakora inama mu ya kijaja tukiri ngaho nyene kubijanye no gupromotinga akazi kawe. Wavuze yuko utashimye kwegera abastare mugabo byari gukunda wegere abarimvye bafizo basad biogera bashobora gupromotinga. Ndashaka kumenya hari umustare ngaho mu Burundi amaze kuza kwegera hagushorera canke kagiye. Kuvuze bakenya mugabo uvuze umustare bose donc bose bashorera ngaho kwa kijaja. Urabona baraza kandi sana sukwishira hejuru, bobo baraze gupushinga umuntu afise ivyumviro, baraze gupushinga umuntu abona kure. En plus yari nk'umujene kuko benshi muri bo batanguye arabajene barakunda guterurana, nk'aba DJ Fanny balolilo. Umuntu ntari yumvira ni Natasha kuko Natasha we hagiwe barazikora,
ariko abastari benshi bama baje ndetse n'abandi baranazirya jewe nanabizi bama baje abagospa abaririmba zirya dushuhira baba baje kandi ndabishimira Imana kandi n'uriko aranyumva bose murakwiye kuza kuko uriko uraraba kijaja nawe ni wari umuzi wari wibaza ngo ni kipapa cibere yawe kiza kumena umujeni ni kijene nk'iki jewe aracatari vraiment bon ndashobora guhimiriza n'abandi bose badukurikirana burya uno musore kijaja afite indoto Burundi n'amakungu gukora cyane biva mu nguvu muma c'est vrai ndafise talent yuko nkora ibintu bisukuye kandi vyiza kandi navyize ku buhanga bukomeye ariko mubwo mutadushigikiye nibizokunda nk'ubu tugeze ku ma agence nkangahe kandi turafasha igihugu cyacu gutera imbere mu kurihuta naturiya bidusaba kandi abajene banyu bariko bararonka ubuzi yego imiryango myinshi iri ngaha namaze gushika ku miryango irenga 10 urumva abo bose n'abantu tusanzwe duha akazi rero sinzoba akazi mwebwe mutadushigikiye ni mwebwe munshigikira apare yuko dukora ibintu vyiza dukeneye twadukomande twanga abarundi umenga turagoye gushigikirana ngo ndamuha 50 nawe ne basa hazoshika zovuga ati ngo naramufashije ya ivyo basi sindabigusavye ndagusavye basi gupromotinga kijaja kudushorera amagato igihe natanguye gukora amagato nari nkiri kw'ishure nari mvuye mu bintu vyo gukinjika guteka nari muri team umwe yitwa Frank's Cooker Foundation rero iyo team igihe nabona yuko bitariko bigenda neza bivaye na jewe nashoboye kwiga indi migambi yo kwiteza imbere ndabona yuko nkinjiye gatonya muri Frank's Cooker nkaja muri patisserie ndabona yuko bizocamo kandi nabona yuko ariyo nzira irashe niho nahitamo rero gufata rero patisserie en plus yuko nari mfise abanyegereye bibigatanya muri iyo myuga byaciye binyorohera urumva inzira yanje yari yarateguwe neza rero après yaho twagiye turatahuza abantu ko ibi tubishoboye nabijya abantu barakugwanya ugitangura me byari bigoye kubera abantu batahura yuko uyu muntu vy'ukuri arabikora en plus akaca bikorera mu Kamenge byatumenyereye abo mu Kamenge baja mu Kinanira baja mu Kinindo ariko ubu baguma nga mu Kamenge urumva vyaramfashe sacrifice nini rero après ya vyose vyaje gucamo ndabona ko ndabitoye Imana iravyorosha kumbe inzira yari yarateguye en plus twagenda na ma inspiration menshi y'abavyeyi nk'iyo mukuru w'igihugu umuvyeyi wacu twaragendana nayo abajene mukore ni mwebwe rwaruka gwejo ni mwebwe Burundi bwejo urumva tukijajara gatonya uburundi bwacu bwejo buzokuroneka ego tukiraho nyene kwijanye nuko wowe washimye kugumukorera mu Kamenge abantu benshi yo bagize intambwe bateye baca bavaho bari bakegereza aho twovuga nko muri centre ville cyane iki kijaja kubera kiyashimye kuguma agence nka zose ziri ngaha mu Kamenge hari iri kuri 14 haho ni iri ngaha ndashaka kumenya impamvu nyamukuru yawe canke yabonye abakiriya biwe bari mwizi stage none urabona gutuzana iterambere hano hasanzwe hari iterambere zana iterambere hano ataterambere rihari kandi uhazanya aho hantu uzoba wiyemera none gute jewe ndazi hariya barakora amagato sinzi ko hariya abapatise canke ari abakiki makers gusa ndazi ko bakora amagato na jewe hari gato ngaha nshire gato ngaha nshire patisserie ngaha no ngaho tuzoba turiko turateza imbere igihugu gishaka gikenewe abantu biyumvira ahantu hatari iterambere bahashira iterambere ahantu hatari amazi haja amazi hatari amatara haja amatara hatari amagato haja amagato none wumva abo hariya kure baje muri ville moyen de transport sigaye goye bana rero uri kura prepara projet urayiga ukavuga ati no reka ngume ngaha acange nje hariya kuja muri ville ho hono bafuta ariko ndiyizi
nibazonye siro nibazoma gasumu bazokwesuma ngo umwana ariko aradutungana tukiraho nyine kubijanye n'ama project yakazoza kijaja arifuza kugira ama agence mu zindi ntara yo noba ndiko ngo iki nafise ico cyumviro nakubwiye ati tugendana ama inspiration il faut ko duteze imbere igihugu il faut ko dushika ahantu twebwe abo mu gihugu twebwe nka kijaja dafise ndoto negura competition ifatane na East Africa yose abapatisye bose bakaza mu gihugu iwacu bakagigendera bakagira competition hama bigahera iwacu ari watsinze kubera iki tukiraho nyene kijanye na competition je ndumusesanguzi hariyo competition yigeze kuba ngaha mu Burundi harimo n'intara za ruguru ibintu nk'ivyo ariko wewe ntiwigeze ubonekamo ni kimwe mu byateye n'induru cyane muri commentaire kijajarihe mu gihe hari umwigeme yaratsindiye ako gashimwe kubera ko utagiyemo kubera ko utiyana hajya bavuze meilleur gâteau de Bujumbura ntibavuze ngo meilleur pâtissier je mu pâtissier je ndarengeye kuneganira igato donc abantu benshi ntibatawe ndibaza nawe commentaire warazibonye bagoma babaza kijajarihe ko twe tuzakera kijaja wambe ikindi naco je ndarengeye competition zo mu Burundi competition internationale East Africa hazo barimo abo muri Kenya nabo mu Buganda nabo muri Tanzania no mu Burundi ucomva kijaja serukira Burundi hama rero bacu bambona rero kandi nakunigana nawe ngaho nyene wacu il faut ko tuja turobo hejuru bakuri imbibi yego tukiraho nyene kijaja afitaniye ubucuti nyabakina fani na Abendo wayo Abere no businessman fani no businesswoman na jendo mu businessman bose tukiyita ngo turabastar urumva tutegerezwa guhurira ahantu tugasangira kamwe hama apare y'ivyo je ndakunda industry ya filme kuko ni industry ikiraduga kandi ndakunda industry ya music rero iyo bishitse nkaronka cyangwa bakanera navuga ati kujya kuntu bashaka kuza basi kukwite ubafate mu mugongo bakanyitura ndakunda iyo fise barabibona iyo naronse barabibona rero niyo mpamvu usanga kenshi turi hamwe usanga kenshi kuko jewe bajya barashikana kure bafise abantu babakurikirana cyane bashobora gushikana ama produit yanje kure na jewe mu ma organisation y'amafilme yawe ndashobora kubabwira ati ibi bintu nimba muzokenere ikintu cyaco cyose cerekeye na patisserie muzombarire tukiraho nyene kijanye n'iterambere ryawe na projet za kazoza tugerageza gusozera ikiganiro cyacu turashaka kumenya wavuze yuko ubu uri gukorera cyane mu magato urafise imigambi yo gukorera mu bindi bintu atari amagato na cyane ko wamenyekanye kubera ibintu by'amagato erega twebwe ni turi limite ingorane y'abajene bubu turi limite n'ibintu tubona hafi akanaga projet gatonya ni foko tugera ahantu twimporta tukimporta ibitoro tukimporta plus ko Imana izogenda idufasha niko rega twebwe ni twebwe umuco w'igihugu cyacu il faut ko tugira ivyumviro vya kazoza bizotuma abantu benshi baronka akazi kubera iki haba abanyamahanga aribo badomina mu gihugu cyacu il faut rero ko tunatwebwe tutirimita ngo kubera namaze kuguruza patisserie kandi kabizu cyane nzogume muri patisserie no il faut ko niyumvira n'ibindi migambi ugasanga igihugu kiriko kiratota biciye muri ubwo buryo na cyane kijaja ndashaka kugira akajambo kamubwiye abajene bagenza aho batarakura amaboko mu muhuzu ngo bakore batarabona neza aho tugeze ndabaramukije hano wahe mwiriwe ndabahaye mwiriwe umviriza sha mo murasinzira ukirirwa mu gitanda ukaryama mu gitanda ukaguma mu gitanda ukagoroba mu gitanda ama ku mugoroba 18h ukacuja gufata kamwe
wiriga uryama ukamenga uri muri competition y'abafu kandi uri ku isi uri ku isi y'abazima ushaka kuguma uryamye banza ufe kwanza hamuzogaruka gute oya ntushobora gutera imbere uguma mu gitanda abantu bateye imbere baratawiye ko igitanda ari cyo mu ijoro kandi igitanda gikoreshwa mu kwigorora no kuruhuka urumva urinze uruhuka nuko wiriwe uraruha rero ushobora kubabwira ati kubwanye ndabafitiye indoto ariko sinzobakwira mwese ariko tuama dufise abavyeyi baduhimiriza reka kuguma wiyumvira ibintu vy'amamiliyaridi n'amamiliyoni menshi ufise ibihumbi 500 mu nzu cyangwa ufise ibihumbi 100 tanguza nayo nyene hama bizogenda biduga kumbure ni watangurira mu magi amagi uzobona ko irevo yawe irenze uyadandaza yose uje mu kuranguza imiduga uve mu miduga uje mu bindi ariko uzoba watanguye hasi nico ya abajene bagenzi bacu muravyumva yuko kijageragaje kubahana kugira ngo namwe mushobore gukura amaboko mu mpuzu mukore nawe yahereye kwiyo mitaye nyene mufise nawe niyo yahereyeko nuko abantu bakunze kubona umuntu agize success baca bibaza ngo ibijya n'ivyatanguranye canke kiniye wowe nawe ndazi ko waciye mu bibazo bimwe bitandukanye birahari birumvikana kijaja ndashaka kugira akajambo kamwe ubwiye abamemere iyo numvise ijambo abamemere cyangwa umanwenga bajya bajama barakaze baratwika ukumva yitwa ngo manyanga ngo bahe ngo mutuzo ngo Jospe Burundi ngo mahinduka ngo Kalaba ngo Arsine Zoe ariko kagakobwa karatwika Arsine Zoe aratwika aho uri wiyubahe kandi wubahwe bagabanye kuza baradusambuza je amastati ngize imisi mbona ku mukunzi wanje ndabona oya ucukunda neza kuvaho nanguye kubusomera siga mfise discipline mu rukundo oya jewe gica shaka nakibonye afise anniversaire rovende nzoza kuyimugurira kabisa gico ndaceme na avance manganda yiguhaye urumva iciza cyo gukorana ibiganiro n'ababoss abajournaliste b'ababoss naba merci cyane Jaja akajambo kamwe rero ku bakunzi ba IHURIRO TV cyukuri IHURIRO TV sinibaza ko ari televiziyo gusa ya rezo online oya jewe natanguye kuyibona igihe bagasore bari barimo bakomanda bafamba nukuri en plus de cela que iri muri quartier nord birangyohera sana vraiment big up ari umuvyeyi nabonye umumizirmane sinzi ko ari we manager wayo yakinye muri gasore ni mama wa Isaac Isaac aratwika man si barakora sana nukuri congratulations kuri no mugamwe wa IHURIRO TV nimo mutuma tumenyekana nimo mutuma ati ugwaruka gwo muri quartier nord ruduga ndabashimiye kandi urabona turiko dukorana n'abajene cyukuri ndabakunda kandi mushishikare kuronka ibintu n'abantu hama ndahamagarira wari we wese gufollowinga ino TV niki novuga ati niyo iri mu mateleviziyo ari hejuru kandi afasha Burundi ku bintu vya rezo social rero big up sana mukora ibikorenga tugushimire cyane gose waduhaye umwanya tukavugana ego murakoze cyane namwe kuba mwatuyumviriye mukatuzindukira kiri mu gitondo